uko umukama Imana yanyu ivutse. Nimuhoze igihugu canje. Yagira Yerusalemu iriyishika ku mutima. Nimusemerere muyibwire ko umuruho wayo warangiye, kwicacayo cishuwe, ko yahanywe n'ukuboko k'umukama inshuro kabiri kubera ibicumuro byayo byose. Tugire Kristo. Tugire Kristo. Tugire Kristo. Igihe cyose uje kwakira ijambo ry'umukama wawunjiye mu gihe cyawe cy'ubutabazi. Gira umutima wawe ubabaye, gira umutima wawe ugowe, gira umutima wawe urushe, gira itangaza umubiri wawe urushe, ugwaye, utunuye, n'umushaha wawe wangiritse kubera ibyaha cyangwa ibyago. Ubibwira uti, amara neza se mutima wanje, vuza umwironge nguyu mwamaraje. Erega Yesu kano karirimbo katwibutsa urukundo wadukunze. Muze twakire Imana y'urukundo iri mu isakramento ry'ububasha. Mutimvuze ikosa kuko ari ndwi gusa ngo ntaryo ububasha riri mu ririmo yose rikombine ku bubasha, kuko Imana niyo bubasha. Iri ni ijambo rishobora guhoza umutima wawe kandi ritagwaye ibyo kurya kandi utubitse uwapfuye. Bariye bakagwara umushishito bakababara, nawe ugakomeza ugakomera. Iri ni itangazo rikubwira ko uri umubyeyi kandi utarabyara, utaraheka, utaronsa. Abakubona bakagutwenga, ariko undi museka mbabwire ko umubyeyi yanahana ari we yahagaze. Ubundi Musa arabwira Hera ati sindi umupfapfa, nene urufise mu mutima. Hera biba ngombwa ko mbwira ngo genda umwaka nkuzoze gushingira nawe Imana. Ngo Imana iravuze, ngo umuruho wawe wishuwe, ngo Imana yaguhanye kabiri kubera ibyaha byawe, none yibwirije yongera irakubabarira. Ngo ari ijwi ry'uri karasemerera mushingana upfaso mwigemewe. Wakunda kumva muri iri jwi riko rirasemerera, wahakura umugisha muri uku kwezi kwa gatandatu. Uyu n'umunsi wa mbere utanguye ku kwezi kwa gatandatu. Aho ngubu uri kurahangana ngo umugabo yarantanye urugo, yabanje kwita we nyene yotorande. Nagira mbabwira ko iyo ujya gutumwavu mu bwongo bwawe ubanza kugirane, ubanza kubona ko ataco bimaze ibyo bintu ari yarara. Niyo mpamvu uhaguruka ukaja gutumwavu mbere utanahagurutse ukawurira amafaranga bakaja kuwuta n'amafaranga. Ariko hari abantu benshi bari muri wa mugani ngo nyoko, ngo nagiye gutanyokora arangurikira imwishura ngo niki, ngo n'umukungu gucange no munyota. Nagira mbabwitse ukuri ko umuntu wese adafite ijambo ry'Imana, umuntu wese adafite urukundo rw'Imana, umuntu wese atagendera mu kuri ku ijambo rya rudasumbwa, sindi kubahenda, arahomba, araruha, arababara, aramaramara. Niki akindi kintu cyo gumuneze niki ngaha hari umunezero. Ngo hari ijwi ry'uri karasemerera ari mu bugaragwa ati nimutegure inzira y'umukama, mugorore inzira y'Imana mu bugaragwa. Ngo akabande kose nigafurigwe, umusozi wose n'umutumba wose biringanizwe, ahagora manze hose hagororoke, ibimanga bicike ikiyaya. Ngo bunaso bw'umukama buzokwibonekeza kandi abantu bose bazobubona n'umukama bivutse. Ni wowe nyene utazobona ko udashaka kumva iryo umukama avutse. Ingo wumva iryo umukama avuze ngwino